Nyenicubahiro umutamukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ahejeje kwakira uwuserukira igihugu c'Ubutaliyano ngaha mu Burundi asanzwe aba mu gihugu c'Ubuganda ndetse akaba yaraherekejwe n'icariho asanzwe amufasha muri ico gikorwa wewe asanzwe ari hano nyene mu Burundi. Ubutumwa bwa mbere bwari ubwo kumukeza ku bikorwa asanzwe akora arangura hano mu gihugu cacu c'Uburundi kuko bisanzwe bifise n'ingaruka nziza ku bene gihugu, akaba ari naho yaciye aboneraho akaryo ko kumukeza ku gashimwe yimirije kuronka kubera ibikorwa asanzwe arangura mu gihugu cane cane vyerekeye abenegihugu. Ubugira kabiri kwari ukuganira ku migambi isanzwe irangurwa na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu na cane cane mu gisata c'amagara y'abantu biciye muri fondation Umugiraneza, aho musanzwe muzi ko iyo fondation yashizeho ibitaro bikuru biri mu Kibimba, ibitaro Polyclinique Umugiraneza. Kuri ibijanye rero n'ivyo bitaro hariho ibikorwa bitari bike bimaze kurangura kandi biriko biranarangurwa biciye muri uko gufashanya hagati y'igihugu c'Ubutaliyano ndetse na fondation Umugiraneza. Ico gihugu rero c'Ubutaliyano kikaba kimaze gushigikira ibikorwa bitari bike bijanye n'ibirangurirwa muri ivyo bitaro. Iruhande yaho murazi ko nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaheruka kugira urugendo mu gihugu c'Ubutaliyano, aho yashoboye kugendera n'ibitaro bitari bike, ndetse muri ivyo bitaro hakaba hariho ivyashitsweko bijanye nuko vyoshigikira muri ico gisata c'amagara y'abantu na cane cane ku bana bavukana ingorane z'umutima, ivyo twita malformation congénitale. Ivyo bitaro rero bigaheza, murazi ko izo ngwara hanini ngaha mu Burundi tutararonka ubumenyi buhagije bwo gushobora kuzivura neza. Ivyo bitaro rero mu vyo basezeranye hariho gushigikira mu kwakira abana baba bafise izo ngorane maze bagaheza bakabavura, ndetse hariho n'abamaze kugenda, hariho n'umwana ariyo kandi nawe nyene yimirije gutahuka kandi vyagenze neza. Kwari ukuyaga rero ingene iyo migenderanire yobandanya igenda neza. Iruhande y'ivyo bijanye n'izo ngwara z'abana hariho n'ayandi masezerano yumvikanywe ko igihugu c'Ubutaliyano kibicishije ku bitaro gisanzwe gifise ngaha muri Afrika ibitaro bibiri, bimwe biri mu gihugu c'Ubuganda n'ibindi bisanzwe biri mu gihugu ca Sudan, ingene navyo nyene vyoshigikira abarundi nabo nyene boba badashoboye kuvugwa neza ngaha mu Burundi kubera ubumenyi bwoba butarahashika. Ivyo navyo bikaba bisanzwe bifise ubushobozi mu bijanye n'ingwara zo kubaga ku bana, la chirurgie pédiatrique. Rero n'ivyo bahejeje barabiganira kugira bishobore kubandanya bitera bija imbere. Ntitwokwibagira kandi ko baganiriye n'undi mugambi mushasha mu bijanye no kuvura ingwara za cancer, aho naho nyene hariho ibitaro bisanzwe biri karuhariwe mu gihugu c'Ubutaliyano, navyo nyene bumvikanye ko bagiye kuraba ingene hoba ugufashanya hagati y'Uburundi biciye muri fondation Umugiraneza ndetse n'igihugu c'Ubutaliyano, gutyo ivyo bitaro bigaheza navyo nyene bigashobora gufasha abarundi bashobora kuba bakeneye ubuhinga
bwo kurundi rugero butari hano mu kugira nabo nyene bashobore kuvugwa neza. Mu majambo make nivyo bashoboye kuyaga nkuko twabishikirije, kukaba hanini kwari ukumukeza ku bikorwa, bwa kabiri kukaba kwari kuganira ku migambi isanzwe ihari hagati yo gufashanya biciye muri Fondation Mugiraneza n'igihugu c'Ubutaliyano, na cane cane mu gisata c'amagara y'abantu, aho hari ibitaro bimwe bimwe biheza bikakira abarundi bakeneye kuvugwa hakoreshejwe ubuhinga butari hano mu gihugu cacu Burundi, ndetse no gukarihiriza ubwenge abaganga bacu baba basanzwe bakorera muri ivyo bisata.